niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Atakangonongonoka karamutse ku mutima ndaguhaye mwaramutse namwiriwe. Ino ndwiramutswe igice ca mbere c'izina ingoma. Ingoma ni izina ry'uruharo nyawibonekeza gire banga ridatandukanya rudende na bwinshi. Nukuvuga ko ari indobeko, ingereka irigeretsweko canke irivuga rimenyesha ko ari ingoma imwe canke nyinshi. Amazina gobotowe mu ngoma naya: abanyengoma, abatamvyi b'ingoma, abavuzi b'ingoma, akagoma, amagoma, amangomangoma, bugoma, ingoma, ibigoma, ikigoma, inangoma, ingomagoma, ingoma y'Uburundi, ku ngoma, mukagoma, nduwingoma, ngoma ya Sacega, ngoma nziza, ngoma ngabo, nkurikiye ingoma, nkuriye ingoma, nyangoma, nyamagoma, ubugoma, umugoma, umuvugangoma, urugoma n'utugoma. Izina ingoma rifise indangura kintu 8. Ubwa mbere ingoma n'igihugu c'u Burundi bikumvikanira neza mu majambo mperekeranywa ingoma y'u Burundi. Akajajuro. Inamujandi yagiye kubwira umwami ko yaguye igihugu ubu ingoma y'u Burundi shika mu bushi. None agomba bavugana ivyo gucungera urubibe rwaho. Mwezi gisaba aramwiyama ngo bisubiye ntaja kuri Tanganyika. Nagahinda kenshi namujanda ati kuki duhamana nk'imbwa n'akayabu kandi twarondera twempi neza y'ingoma y'u Burundi. Umwami ati mu ngoma y'u Burundi utesa imbwa ninde akayabu ninde. Inamujanda ati ndiko mwami y'u Burundi. Ubwa kabiri ingoma n'intwaro irangwa n'urukurikirane rw'abaganwa canke abagabo bimikwa mwibanga nibango ryo kuja ku ngoma. Abarundi tuvuga ko ingoma y'u Burundi yatanguranye na Ntare Rushatsi Cambara Ntama yimitswe n'umupfumu Mitima Igamba mu 1530. Kuva ubwo haba ingoma y'u Burundi yakombowe na Micombero mu 1936. Abahinga bakahise ntibabihurizako. Hari n'abavuga ko ingoma y'u Burundi yatanguye kera na rindi. Abibaza ko nibwira inkuru no bagira inama yo gusoma ibitabu, kuja kungurukana bumenyi internet no kubaza abakurambere b'u Burundi n'abamahanga. Abatabivuga uko rero bivugira ko umwaka w'1030 imbere ya Kristo Yezu Uburundi bwaramutswe umwami n'abaganwa, abacamanza n'abapfumu b'abahutu b'abajiji. Kukaba nkako ubumenyi bw'abapimye imbuto z'ibiti vyashaje bemeza ko mu Kayanza imuramvya n'imwaro haba ico gihe abira imizi n'abapfumu batera intatemwa z'abami. Umwaka wa 2015 imbere ya Kristo Yezu Abarundi barabandwa kiranga kabakandira ku mana ya basogokuru. Umwaka wa 1900 imbere ya Kristo Yezu ingoma y'u Burundi yaciye iramutswa abaganwa bitwa abantu. Umwaka wa 1210 imbere ya Kristo Yezu ingoma y'u Burundi yaramukijwe abaganwa b'abarenge canke abarengwe. Ivyo vyemezwa n'itohozwa ryakorewe ku bisigarira vya Jabwe umwami murenge wa nyuma hajya ku mubuga wa Gitega. Umwaka wa 1320 ingoma y'u Burundi yaramukijwe umwami Mwezi Kayobera agafashwa n'abapfumu aribo Horandabazi se wa Mitima Igamba na Bakeba se wa Shaka. Umwaka wa 1350 ingoma y'u Burundi yaciye iramutswa Mutaga hanyuma Mwambutsa bagafashwa na Mitima Igamba na Shaka. Umwaka wa 1380 Mwambutsa yatanze ingoma y'u Burundi yigabuwemwo ubwami butatu. Ubwami bwa mbere bwari ubw'Ubushubi burimwo Imbo na Buvira muri Kongo bwatwagwa na Fumbije. Ubwami bwa kabiri bwari ubw'Uburengwe burimwo Kirimiro na Buyenzi bwatwagwa na Jabwe. Ubwami bwa gatatu bwari ubw'Ubuhima burimwo Ubututsi, Uburagane n'igice c'Ubuha bwatwagwa na Ruhinda umwami w'Abahima. Naho hari nanga yitwa Ngorore y'Abahinda canke tukavyina ngo yewe Ruhinda ngoma ya Ruhinda hinda turabe ngoma ya Ruhinda. Ni naho nyene Mitima Igamba na Shaka bihereza igihugu barondera uwo kwizigirwa n'ubwo bwami butatu ngo asubire kunga ingoma y'u Burundi. Naho kandi bimitse umuhutu w'umuhanza yagowe agatwara yitwa Ntare wa mbere Rushatsi Cambara Ntama kuko mu bisanzwe haheruka gutwara Mwambutsa. Amaze kunga igihugu ca Fumbije n'ica Jabwe, Rushatsi yabumvishije ko bo kwigarurira ica Ruhinda naco. Nkako
baragiteye baruhira kwica Ruhinda. Ndabivuga ndavyikura ko ngo naho abahima boba barakuye akazikira ko kudakunda bamuka mu bwami bwa Jabwe na Fumbije. Umwaka w'igihumbi n'amajana na 10 ingoma y'u Burundi yaramutswa abami 17 babaganwa. Umwaka w'igihumbi n'amajana 936 ingoma y'u Burundi yaramutswa ingoma y'abaprezida babahima. Umwaka w'igihumbi 2005 ingoma y'u Burundi iramutswa intwaro rusange. Ubwa gatatu ingoma n'ikiringo canke intwaro y'umwami kanaka, ico gihe ingoma n'umwami. Agacamugani ingoma tica yitwa ikirende. Ingoma nziza nigukijije. Ingoma yaguhaye amata ntiguha amazi. Ingoma yagukanze irahuruza ugahunga. Umugani ugana ingoma. Akajajuro. Umuganwa Bukinanyana yarungitse ibwabo muhigi wa Inamujandi ngo asase mu nama nkuru y'ingoma y'u Burundi. Kumohe y'abaganwa bakuru mwezi gisaba aramwirukana anegurwa ko atari mu nda y'ingoma. Inamujandi atumwa ku mwami ati uravugize icuzi intwaro ya cami gakombogwa tuzinumira. Umuganwa Nyamakarabo yatumwe ko n'umwami kumurungikira ubusasa muri sentare ntahinyuzwa y'ingoma y'u Burundi. Uruwundi amurungikira Inamujandi. Umwami aramwanka avuga ko ashaka umugabo. Agira yisubirira indora Inamujandi abwira umwami ati ushaka umuntu w'umugabo canke umuntu w'ubugabo. Ubwa kane ingoma n'umugore wese yabirwa bikumvikanira mu mvyino z'ubugeni. Abibaza ko mpuguza nibumvirize. Ngoma y'ikigwa ndamuzanye n'ikigwanirwa yaragwaniwe n'abatanu wa gatandatu aramusimbanye ngu. Ngoma y'ikigwa ndamuzanye. Mu citabizo c'urwo rugino twihweza ingingo zine. Ubwa mbere ngoma n'izina ingoma bakuye kwinteguza ngo bamere nk'abahamagara bakebura nyene kumva. Ubwa kabiri yani insigarira zina ngereka nsanisha y'umugwi w'amazina w'inyitangizo ne ufise itsitso i icikaya kuko yafatanye n'agasozo satunga a. Ubwa gatatu nikirwa kikaba naco uburiri bw'umwami canke ububahwa. Ngezaha ngoma y'ikigwa si ingoma yariyo yose ni ingoma ivugirizwa ku buriri. Ubwa kane ni ndamuzanye. Igikuru muri iryo rivuga ni indobe ku karangura mu isigariye umugeni. Iyi ibi ingoma bugoma bazanye bavyina bati ngoma y'ikigwa ndayizanye. Bavyina ngo ndamuzanye bishimikiza impinyanyuro mberanya igereranya ingoma n'umugeni. Ingoma y'ikigwa iciba umugore wese arangurira ku buriri amabanga yabubatse. Nyumve neza sinshira isoni. Jewe nifatikiza indimburo nsigura imico kama. Ni naha tuvyina ngo ngoma ya Ruhinda kanyoni karitse kwibenga. Ngoma ya Ruhinda umuyaga urazura karuza. Ngoma ya Ruhinda nzopfa nzokira sindabizima. Ngoma ya Ruhinda nta mukobwa atagira ingorane. Ngoma ya Ruhinda. Aho rero biratomoretse kuko uwo mukobwa yaritse kwase none yaruye akaja mu Burundi turamenye ko ari ingoma ya Ruhinda azoba umugore wa Ruhinda. Ubwa gatanu ingoma n'icebe ry'inka. Igisokozo sokwe niruze. Ikiganza c'intoki zine ziva umwuna wera. Ingoma iryungane. Aho mu gihumbi n'amajana 1948 umuganwa Mbibe anyagiye urukomba amazi sogokuru kinyoni ca Kariyo amuziza kwiziwe zidoshe. Umupfumu ndayumugara yadukunda yazihusha umuti zivyimba ingoma baburiramwo bompi. Ubwa gatandatu ingoma ni hando rya mbere itangura ku mutsinda w'igitoke. Iryungane. Nkiri muto mawe Binyongori yamagemurira ingoma zigisahira umwuzukuru wiwe barakamfitiye iyo yigishiriza hino y'ingoma amaja mu Rutana. Ubwindwi ingoma ni mparu intango y'ikintu. Ivyo bikumvikanira mu majambo mperekeranywa. Inkoko niyo ngoma. Ido nido mu gice ca kabiri. Ubwo umunani ingoma n'ikintu kimeze nk'isekuru kibazwa mu muvugangoma canke mu manda bakagipfukisha urushato rw'inka barubambishije utugombo twitwa amabere kandi kavuzwa n'imirisha ibiri. Ido nido ni mu gice ca kabiri. Ndabakengurutse no kumwonga no kumugezi murakagira impundu n'impuzu naho ukundwiza. Cari ikiganiro Ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.